ndabaramukije kaze muri iki kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Gutunganya ibikorwa hamwe n'amafaranga bihagaze ku mwimbu bizotuma Uburundi bwisubiza iteka mu makungu kuko bizotsimbataza intwari ibereye, ubutunzi bw'igihugu buzamuke, umunwa wose uronka ico ufungura nayo umufuko wose uronka amafaranga, gutyo Uburundi bushikire ryahangiro ryuko kizoba ari igihugu cigaba kikigaburira mu mwaka w'2040 kikongera kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Muri kino kiganiro turagaruka ku nteguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha mu kiringo c'umwaka w'2023 ushira w'2024 yizwe yongera iremezwa n'inama nshingamateka ku munsi wa mbere igenekerezo rya 12 ruheshi uyu mwaka wa 2023. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima akaba ari we yaje gusigura iyo nteguro y'ibwirizwa imbere y'inama nshingamateka. Iyo nteguro y'ibwirizwa ikaba ije yisunga bwa buhinga bushasha bwa budget programme mu rurimi rw'igifaransa, aho amafaranga ya leta atangwa hisunzwe umusaruro uzoboneka. Yamenyesheje ko muri rusangi amafaranga leta yategekanije kuzokwinjiza mu mwaka wa 2023 ushira wa 2024 yaduze, eka mbere nayo yategekanije kuzokoresha nayo nyene akaba yaraduze. Amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 3,952 n'imiliyoni 900 nibwo buryo leta y'u Burundi igiye gukoresha mu mwaka w'2023 ushira w'2024, nukuvuga ko bwiyongereye ku rugero rw'ibice 65% ugereranije n'uburyo bwakoreshejwe mu mwaka uheze w'2022 ushira w'2023, aho yangana n'imiliyaridi 2,392 n'imiliyoni 300 z'amafaranga y'amarundi. Hafatiwe ku mafaranga yinjijwe na leta mu mwaka ugira urangire w'2022 ushira w'2023, aho hinjiye amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 2,194 n'imiliyoni 884, leta yategekanije kuzokwinjiza muri uyu mwaka ugira utangure wa 2023 ushira 2024 amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 3,224 n'imiliyoni 71, hakaba hiyongeye ko rero ayangana n'imiliyaridi 1,029 hamwe n'imiliyoni 187, nukuvuga ibice 46.9%. Ayo mafaranga azova mu ngingo leta yafashe zizotuma amafaranga yinjiza yiyongera. Izo nazo n'ukwegeranya amakori n'amatagisi gusumba uko vyahora, n'abahora batayatanga bose bakayatanga. Amakori n'amatagisi bizoduzwa ku bidandazwa bimwe bimwe nk'itabi, imivinyu n'amawisiki, ku matike y'indege hamwe no kuri bwa butumwa bugufi bita message. Hazoba guteza imbere ugutoza amatagisi ku butare hamwe rero n'amande yongerejwe kubonona ibidukikije biciye kuri vya vyuka vyonona igisenge c'isi pollution n'ibindi. Nayo ivyatumye uburyo leta izokoresha bwiyongera hariho ahanini ugusubiramwo ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi, umugambi wo gufungurira abanyeshure bo mu mashure y'intango, kubaka no gusanura inyubako za leta, ukuronsa umuyaga nkuba ibisagara vyo mu gihugu hagati, ugushigikira imigambi y'ugwaruka biciye muri wa mugambi PAEJ, gushigikira imigambi y'amasosiyete koperative yo ku mitumba, ugushira mu ngiro ya politike yo kunganisha imishahara, nayo mu burimyi n'ubworozi harimwo ukugwiza ubworozi bw'inkwavu.
igihengeri naco kikaba caduze gushika ku mafaranga y'amarundi agera ku miliyaridi 728, nukuvuga ku rugero rw'ibice 269 kw'ijana. Abashinga amateka barafasha akanya ko gushikiriza ivyiyumviro vyabo hamwe no kubaza ibibazo umushikiranganji, bakaba baragize amakenga ku kijanye n'ico gihengeri aho babona ko coba ari kinini. Umushikiranganji yadusiguriye aratwereka ingene iyi deficit tubona y'amamiliyaridi 728 n'ibice 9, kandi turabona ko habaye gutegekanya ingene amafaranga azoboneka kugira ibe komble. Mugabo nagira ndabibiroranye rero ni budget en mode programme, kuko tusanzwe tuzi ko activité yose ibifise integura y'amafaranga kandi evaluation ikaba ku mezi 3. Nagira rero kombore aze kuduhumuriza atwereke ko atakizopfa, ko ubwo buryo buzoba buhari kugira ngo ibikorwa igihugu cifixije ko bitazohaba bigira ingorane kubera iyi deficit. Ikibazo cyane cya mbere kijanye n'iyi deficit nkuko icegera ca kabiri c'umukuru n'amashinga amateka yaje kubivuga, mugabo jewe nza guhagararira hanini ingene yotorerwa umuti. Muri exposé des motifs baravuga yuko pour combler ce déficit bazogira recours à l'endettement intérieur et au tirage extérieur sous forme d'eau net. Iyi stratégie yo yateye amakenga kuko dusanzwe dufise endettement intérieur nini, tugiye rero kuyongera ku yindi hamwe n'amadeni twosaba hanze kumenya ngo bizokora. Byari byiza projet de budget imeze neza gusambije apparemment ambitieux kandi izotorera umuti ibibazo twari dusanzwe dufise aha mu gihugu. Mugabo izi solution pour parer à ce déficit numva zitoroshe. Ikibazo n'ifise rero cyane cyane nerekeye sur la balance économique par rapport à ce projet de budget. Pour la balance économique, c'est pas beaucoup gêné, donc ndavye amadepense menshi yashizwemo muri iyi budget, amadepense courante gusumba depense de capital. Depense ya capital niyo yari gutuma bagira investissement, surtout muri kama immobilisation atuma agaciro kaduga garishe twese kumanta bashobora gufinansa cyane cyane deficit budgetaire. Bacagira amakenga rero yuko depense courante izo nyinshi kandi natera la tendance à projection kuko zagira duga depense ya capital ari no cyane abona na depense courante bigesha rero amakenga kuko balance économique en dépend. Cyane mu baza mushikanga nega itodo croissance de 1,8%. Baratenye en considération notre inflation. Kuko l'inflation muvuga yuko yavuze na mu 18,9%, mugana bisamakenga yuko ushobora kuba yenga. Kuri ico kibazo umushikiranganji Audace Niyonzima yaratanze umuco. Aha muri budget iyi deficit turerekana ingene izoba finance, hariho une large partie la financée par l'endettement intérieur. Ni nko gusubira kurondera reconduction des émissions tuba zisanzwe zihari, haba twebwe muri budget turi ama intérêt, haba tukagira de nouvelles émissions. Rero hariho tirage sur l'endettement intérieur, tirage sur l'endettement net, tirage net sur l'endettement extérieur, l'avance de la Banque centrale. Avance de la Banque centrale, ils a 10%, izi 10% twazumvikanye muri cadre ya programme navuga de réforme macroéconomique FMI, bahanye plafond ko rutoreza 10% des recettes de l'exercice antérieur. Rero iyi plafond twumvikanye twazoba turarenza. Rero nta kizopfa kuwanje bigenze ngo twabiteguye muri iyi budget nta kintu cyopfa. Byateguwe byose kirikugwa nkuko byose cyo cyafise ibintu bizobuka n'amafaranga afise nazo kwinjira kandi afise nazo sohoka. Rero nta kintu cyopfa kireka kiri bitwono kuvuga ko bipanze muri iyi budget bigenze mu kunyene nta kintu cyopfa ko tugera gukora.
Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka nawe nyene yaragize icashikiriza kuri ico kibazo kijanye n'igihengeri yongera atanga umuco kuri uru rugamba rudasanzwe Uburundi burimwo wo kurwanya ubukene. Ikiyumviro wumva ko gituruno ya deficit bakabibaza mu zindi za mugabo kigaruka handi kuri deficit arwavuyemo wabivuga ati none byoshoka gute ko deficit tuyigabanya umengo ni ikintu cy'igikoko ikintu giteye ubwoba ariko nk'uko umushanganje yarabivuze kugideni si bibi kugideni si bibi mugabo kibi no kugideni hanyuma ukarikoresha nabi iryo deni baguhaye nicyo kibazo twebwe dufise no muri Amerika nigeze kumva ariko vuga ati twebwe turakomeye kuko turarya ideni mugabo turarya ideni tukishura kuko baca bainvestisa na honorable Olivier yagarutse kuri cya kindi nyene ati none ko atayinvestisa haba dépense courante mugabo ni habe dépense d'investissement wumva ni hahandi tugenda tugaruka aha ikintu cya mbere mbega twebwe ubwacu twebwe turabarundi turemera cyangwa turiyemeza ko dushoboye kugumanta la production twebwe abarundi turumva ko bishoboka ko dushobora kwemera two dushobora kugwiza la production kuduza production kuko ibi bibazo biri kuza by'ama deficit aravuze bati none avec le financement intérieur ya madeni tuheza bikagenda gute donc twebwe ubwacu mu mutwe le changement de mentalité donc tubanze duhinduke twumve yuko ari possible ko dushobora kuaugmenter la production. Est-ce que c'est possible? Kuko uko turiko turavuga hano umengo turihebura tuvuga tuti wapi ntibizokunda ati tuzokora uko mugabo ntituzoshobora kuvana mu defi ku buryo tugera peut-être à zéro. Jewe nibaza yuko aha hari bavuze ati la formation est nécessaire nibyo ariko nayo c'était une approche avuga ati ndabona bikwiye koko ko abantu bo kwigishwa nibyo les ressources humaines. Hariho nabandi bavuze bati ati koko ama ordonnance ama texte d'application ati kumengo ni menshi est-ce que vraiment bizoshoboka ati hariho ikintu cyo twemeza ko ko ibintu bizoshoboka ibi d'abord je ndiko ndabifata dans un cadre global. D'abord nuko mu mitwe iwacu twebwe abashinga amateka tubanza kumva ko bishoboka d'abord kongera umusaruro kuko tutongereye umusaruro ibindi byose nous allons réfléchir en extraverti no kuvuga bamwe twiyumvira ko ibintu bizoza biva hanze en extraverti donc ko en interne que nous sommes incapables aho tuzoba dutsinzwe twebwe nye tuzoba twishize muri néocolonialisme confirmé tutazopfa tuvuyemo aho tuzokwama imisi yose turetse amaboko. Iyi budget programme nibi byimviro birimo no kugira ngo plutôt tuve muri ibyo bintu byuko tuza tureka amashi hanze no kuvuga iki ntibizobuza ego yuko ushaka kudufasha dufasha mugandi tuzogenda kumurondera tugenda dufukamanga nuko azobona yuko natwe twebwe abarundi dufise uko twifashe kandi ibintu twabifashe mu ntoki ku buryo azovuga ati barya abantu nagiye kubafasha ahubwo bazohava bagira intambwe barinde batera imbere ataco nabafashe kandi ntaco cyo genzo basaba gutyo twebwe mu mutwe tuzoba tumaze guhinduka. Aha rero le déficit ntateza kudutera ubwoba n'umushanganje yabivuze ahubwo twebwe twumve yuko reka tubanze twumve yuko turi mu rugamba icyo nicyo cyambere kuko hari igihumengo turi mu mahoro devant la pauvreté nta mahoro turimo devant la pauvreté tuteza kugwanya ubukene n'intambara. Iyi ntambara yo tuyumve ko tuyinterioriser twumve ko wari wese a développer des mécanismes de défense ku buryo iyi ntambara y'ubukene kuyigwanya rero nta bintu byo kugira ngo tuzorindira yuko abandi babidukorera oya ni twebwe tuzakumva ko
hariho ibintu nabona rimwe na rimwe ukabona ko biteye ubwoba. Urabona iyo abantu baronsa amahera ikintu zubona avuye kwa credit muri bank akabanza akagura umuduga uteye ubwoba. Kumbe uwo muduga uteye ubwoba ni bwa buhera bugendeye. Ugasanga yahora kumbura afungura sindabizi arabuze ubona ati jewe sinzongera kurya ibiharage po ati nzoza mfungura ibivuye mu bazungu. Ibyo byose ukumva iyo mentalite jewe abajapone n'abantu beza cyane parce que bavuze bati umujapone il doit se comporter comme un puits perdu. Donc comme un puits perdu. Donc nous kuvuga yuko muri esprit yabo abajapone nta kintu na kimwe badakora. Mugabo ugiye iwabo usanga bicaye kuri tapi kandi ibintu byo kwicara ko byiza bikomeye cyane intebe n'ibigi niho babikora. Mugabo bakicara kuri tapi kugira ngo nuko ari bijuju bavuga bati icinji iwabo ntigisohoka comme un puits perdu. Jinjire iwabo mugabo ntigisohoka. Wowe ngo aze kongera kuza kudepansa oya. Donc ngiyo nayo ni ukungene abajapone biyumvira kandi murabona ko bateye imbere. Rero twebwe aba Vietnamien umuntu yabagiye aba Vietnamien ndabavuze kuko baratwumva sindabavuga nabi. Yabagiye umuve ati none mweho ati kubera ikifaranga ryanyu riri hasi ati kandi mutunze. Uwo mu Vietnamien yari babagiye yawe ati none weho hari icyo uraza kwaka hari icyo uraza kugura muri Vietnam ukabura. None tweho ko hari ibintu byinshi tubona aho hanze kubera iki bitotubera une leçon bikadufasha. Ati ifaranga ngo nuko ari ritoyi ati noneho hari icyo wewe waje gusuma muri Vietnam ukabura. Donc la question ce n'est pas la valeur de la monnaie. La question ce n'est pas la valeur de la monnaie. La valeur c'est la production, la capacité de production. Nayi faranga barashobora kuha agaciro bashaka yuko swat export ibintu byabo byinshi. Ifaranga bakareka cyane ni nazo ngorane ibihugu industriel by'amabiko biranigana. Bamwe bashaka kugira ngo bagabanure agaciro k'ifaranga ryabo, abandi bashaka kugira ngo bakaduze. Iyo biduza abandi bagaca bakoma induru kuko iyo biduza we ntiwongera ko exporta kuko ntawe uza kugura kubera ko biba bizeyimvye kandi birumvikana. Ifaranga rero mu gihe wewe ufise la production ihagije tu peux la manipuler comme tu veux en fonction y'ibyo wifuza. Aha rero twebwe nariko ngiye nishano wavuze ati none ifaranga ry'agaciro matodo shanja makwe nibiki ibyo ntibibi ingorane twebwe ahubwo nitubanze twumve yuko cya kintu cyuko turi capable de produire, turi capable de maîtriser la production. Ibindi byose nous allons réguler en fonction de la production. Nibi by'amadefisi byose bizoca bijana mu gihe la production biri kuriyongera. Nigeze no kuvuga nti mbega ubu harakwiye ko azoca haza une stratégie yuko dushobora kuronka de création des recettes. Une stratégie ncanongera mvuga nti habe hose na une stratégie yuko les dépenses ziba bien orientées, ziba bien gérées, les dépenses ziba bien investies. Ni muri ibyo bintu bibiri que ce soit les recettes zizokoreshwa neza, que ce soit les recettes zizogwizwa par une fois, que ce soit les dépenses kuzikora intelligemment, que ce soit les dettes tugenda tuza kurondera mugabo les dettes tuzinvestisse intelligemment. Ibyo nibyo byoshobora kudufasha. Je nibyo mbona byoshobora kudufasha davantage uri yuko yumvira yuko umuntu de façon déçu avuga ati afise n'ubwo ati aha naho tuzoshika ibintu biraremereye ibintu bimeze gute. N'abandi bose niho baciye iyi prise de conscience dukeneye gufata dukeneye kugira nizo dutuma effectivement dusohoka de l'ornière de la pauvreté. Nous sommes dans la lutte. Aha rero muri ya mentalité nukuri turabingene twebwe
tuyireveya dukanguke tuvyuke. Umukuru w'igihugu yavuze ati umuntu wese narondere n'akarima arondere ikintu yokora gishobora kwerekana yuko ashobora kurwanya ubukene. Mugabo ni benshi usanga ari kutembera gusa bagenda mu miduga myiza ariko wasanga iwabo nta n'akantu bariko ntaniki hajya l'esprit. Umukuru w'abashaka kugira ati la lutte contre la pauvreté reka tuyihere ni wacu umwe wese akora iyo effort. C'est ça qu'il veut dire. Naho ibi vya déficit ni nko umuntu aroturunye la situation ni kwa kugwanya la pauvreté, kugwanya le déficit ntabwo ari ikintu gikanganye. Birashoboka ni question yo kumenya ingene turondera iterambere ingene tubyikangamo. Iyo je naje kumubwiye ni commentaire juste ngira de façon générale par rapport au projet de budget. D'amener maze ishimire leta donc bashyizeho ingufu zose byatumye du budget basé sur les moyens kaja muri budget basé sur les programmes. Shimire kandi na bagenzi bashima amateka muri komisiyo ijejwe iby'ubutunzi kugira n'umwete bashizemo kugira ngo ikigo gishobore kubaho. Hanyuma commentaire nogira ni par rapport ya budget turiko turasozera kurangiza niyi budget tugiye twinjiremo. Biragaragara yuko hari akarusho globalement yarongerekanye kandi ni byiza, ariko ndabona n'ubundi muri kimwe cy'iterambere haracyari hasi kubera yuko ndabyo de façon globale le budget d'investissement iri munsi ya 30%. Investissement rero ikiri ntoyi ikiri faible, iterambere naryo rizotera kugira ngo turishikire. Ikindi abaserukira bene gihugu basavye nuko leta yogira suzuma ko uturusho iha abanyamitahe hari ico tugaruka tukamarira igihugu. Leta ikongera igakora ku buryo amakori n'amatagisi atoremera bene gihugu, ahubwo habe kuduza umwimbu mu vy'uburimyi n'ubworozi, ari navyo bizotuma ubutunzi bw'igihugu buzamuka. Inyuma y'umwihwezo wimbitse bakaba baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Muravyumvise igikorwa mumaze imisi muharanira, mwaragiharaniye pe. Uno munsi muragishoye tugitoye 100%. Birakwiye kandi biratunganye. Imbere yuko inama nshinga amateka ikorana kugira ngo yige yongere yemeze iyo nteguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu kiringo c'umwaka wa 2023 ushira uw'ibihumbi 2024, sentare yubahiriza amatungo ya leta yabanje gushikiriza inama nshinga amateka ku munsi wa 5 igenekerezo rya 9 ruhesha uyu mwaka umwihwezo wayo kuri iyo nteguro y'ibwirizwa nk'uko biri mu ngingo y'183 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hamwe n'ingingo y'121 y'itegeko rigenga sentare yubahiriza amatungo ya leta. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.